ngiyi inzamba irasamirana. amakuru na Jean-Georges Kibogora. Turi ku munsi wa gatanu igerekezo rya 31 ukwezi kwa Mukakaro umwaka wa 2026 ndabaramukije ndabahanikaze muri ano makuru twabateguriye nayo akabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye aragabisha abapolisi bo mwibarabara bari ibiturire avuga ko hari bihano ruhasha kuri uwo wese azofatwa muri ico caha. Abigisha batari bake babona ko bariko bararenganywa mu kubankira ko baronswa inyigisho zo kwinagura nk'abandi. Nakurukeza kuba kukuruke batanguye kuronswa udufaranga twabo bemerewe hari haize imyaka itari mike barindiriye turaza kubibashikira ko muri ano makuru. Mukanye gato idonido ryano makuru. Urakeneye kumenya makuru y'imvaho? Umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi 3 inzamba.org. Ndasubiye kubaramusa n'abahanikaze muri ano makuru twabateguriye kuko nayimpeje kubibabwira mu ntango zayo. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye aragabisha abapolisi baryi biturire ku mabarabara akavuga cyane abaryi biturire by'abatwara imiduga baborewe mwijoro mu gisagara ca Bujumbura. Amenyesha ko ibihano ruhasha byatekanijwe kuri uwo wese azofatwa ariko yaka ivyo biturire akayabivuze kuri uno wa kane mu mitakataka mu ntara ya Bujumbura aho yariko yugurura umwaka w'ishuri ku ntwazangabo mu gipolisi. Tumutega amatwi. Mu mabarabara akajagari karaba, inyamiramabi ariho ziri ndetse hariho n'inyamiramabi zigenda kurya ibiturire. Nagira mbonereho kubakebura ku munsi wa gatanu no kuwa gatandatu no kuwa Mungu hageze saa 3 y'ijoro hajya ku ntahangwa yabi yepfo yaba yaruguru saa 3 igeze habageze ko bagenya bitwaza ngo bariko baraba imboregwa ngo ntizigonga abandi mugabo ariko barondera amahera gusa. Imboregwa irabandanya ikigira kuko itanze amahera. Jewe nanjye nzokwigira imboregwa ngende bafate ndayatange mugana bazobafasha. Intwazaga bibitwara ko karere ndoca ndayihamaganda yibaze nizo bihanirwa kuko nta musoda bamubi intwazagabo niyo mbi. Vyerekana yuko batabona uri hejuru yabo ariko arabacungera. Kubona tushagwanya akajagari imiduga ntigongane ukazobona uwundi ati ndatomboye ko ndose waborewe nampa amahera agende kugonga abandi mu nyuma. Niko mwamubivuze. Rero ndabagabishije cyane mwebwe ntwazangabo mwamucungera ako karere abo bariko bakoreramwe. Akajagari gategerezwa kuva mu gihugu. Kugwanya igiturire ngo vyari bikwiye guhera ku nzego zo hejuru kugira ngo no mu nzego zo hasi bihagarare. Bivugwa na Jean Duwimana avugira ishirahamwe gishinzwe kugwanya igiturire n'isesagura ry'amatungo ya leta Oricom. Asa mukuru w'igihugu cy'u Burundi we mukuru w'ingabo ko yoza aragenzura neza abashira mu mabanga ko bakora akazi yabashinze neza ngo ni naho iyo ngeso yotuzwa. Tumwumvirize. Biraboneka neza ko igiturire kiraye mu nzego kuva hejuru gushika hasi mu Burundi. Ngira ngo si mu gipolisi gusa cyo mwibarabara kiranoneho baje abapolisi baja mwibarabara ntibama mwibarabara barakorera no mu bundi buzima bw'igihugu. Aba batwara ni umukuru w'igihugu we komanda mukuru wabo abashiraho. Aho rero umukuru w'igihugu avuga ko ngo atamupolisi no batamusoda muto aba mubi donka ashobora kwaka ibiturire mu gihe umutwara atasamaye. Avuga yuko umuofisiye nduvuga umusoda mukuru aba ari we mubi. Ku by'ukuri ku musoda mukuru wa bose umupolisi mukuru wa bose n'umukuru w'igihugu. Ntituzi rero uwavuga mubi murabo bakuru kuko ubwa mbere hoho umukuru w'igihugu ashiraho abo batwara abandi niwe agenzura ingabo niwe ikaronka ku mwanya raporo y'ingene ingabo ziwe ingabo z'igihugu ziriko zirarangura imirimo yazitumye.
mu gihe rero akajagari kibonekeza mu mabarabara avuga ngo imboregwa n'abatari imboregwa bararengana kandi bari mu ngorane bafise ibibazo batubasha amategeko. Rero dusavye ahubwo umukuru w'igihugu na leta yiwe nuvuga abajejwe ntudzerekeye igipolisi umushikanganje w'intwara yo hagati eka afashijwe nabo bose batwara igipolisi n'umukuru w'igihugu nyene ntibicare ico kibazo bicare ikibazo kijanye n'ibiturire mu gihugu cose si mu gipolisi gusa akajagari k'igiturire ntikari mu gipolisi gusa nibahere hajya nyene mu nzego zo hejuru bahere muri bimwe vy'ubutare baje muri bimwe vy'ibitoro bavuga yuko bitegerezwa kuzanwa na Sopebu gusa ukamenga Sopebu n'ifise igitoro muhiri wabo ku vy'ukuri ivyo byose vyerekana ko mu nzego zo hejuru nzego zitwara harimwo igiturire kirengeje. Jean Duwimana abona ko imbere ya vyose hakwiye kubanza kubahirizwa amabwirizwa n'amategeko agwanya igiturire igihugu kigatera imbere kuri bose ntihagira bisangiza ubutunzi bw'igihugu kuko bituma badashikirwa abaca bikikamukiza. N'ubunyene Jean Duwimana umuvugizi w'ishirahamwe Oricom. Twebwe muri Oricome imyaka n'iyindi twama dusemerera tuvuga tuti mbega none ko ata kintu naho haja amategeko hakaja amastrategie national bimwe bita intuzeye mabwirizwa araba ivyo kurwanya igiturire ko bijaho ko n'inzego zijanye igipolisi kijanye n'ivyo kurwanya igiturire cagiyeho none ko atana kimwe gitera imbere. Ku vy'ukuri rero ivyerekeye kurwanya igiturire haba mu gipolisi canke ahandi bitangurira mu ntwaro. Ubwa mbere hoho intwaro itegerezwa kuba intwaro ikomeye, intwaro izi vyikora, hanyuma igihugu gitegerezwa kuba igihugu giteye imbere. Iyo uteje imbere igihugu ukaronka amafaranga uhemba abakozi nuvuga abo bapolisi ku vy'ukuri igiturire kirashobora kugabanuka. Ariko iyo babona ubarenganya ugaha amaheruka yahereza mu kagwi kamwe abandi nabo kasa n'ubibagira ku vy'ukuri haraboneka abaca bavuga bati reka twigwaneho turabe natwe ingene twubaho, ariko ku vy'ukuri nta numwe arikuriwe kurya abandi. Rero uwo komanda mukuru rero mu gipolisi no mu gisirikare nasubiremwo abo yita abakuru mu gipolisi mu gisoda arabe ko atihenze mu kubashiraho. Inzamba. Ano makuru tuyabandanirize mu gisata c'indero abigisha batari bake bo mu gihugu bidoga ni mu gihe ubushikiranganje bw'indero buherutse gutegeka abayobozi b'amashuri gutanga umwidondoro w'abigisha bo mu mwaka w'indwi. Ivyo navyo abarimu bakayibonamwo akarenganyo kuko bamwe batemerewe kwitaba mu nyigisho zo kubasahiriza ubwenge. Ibyo nivyo na Pierre Gahungu. Nk'uko bivugwa n'abo barimu ngo abakota kivi babwiwe ko batarimwo mu bitaba izo nyigisho bagatangaza ko abarimu b'abakota kivi atari bake kandi bazotangura akazi izo nyigisho zaraheze bakibaza ingene bizogenda ngo batange inyigisho bataronkeye ikarisha bwenge. Twebwe turatangazwa n'ingingo ya leta na cane cane ubushikiranganje bw'indero aho buheruka gutegeka abaderegiteri yuko batanga umwidondoro w'abigisha bigisha mu mwaka w'indwi. Mugabe cyadutangaje nka twebwe abigisha b'abakota kivi canke abakorerabushake batubwiye yuko tutarimwe muri iyo formation izoba no kuvuga bariko bategura iyindi nteguro shasha y'umwaka w'indwi. Rero tukibaza yuko kubera iki ku mashuri menshi usanga bafise abigisha b'abakota kivi, mbega bizoca bigenda gute? Bazoza kwigisha inyigisho batigeze baronkera ikarisha bwenge ryazo? Ikindi kigira kabiri n'abaca batubwira yuko ngo umukorerabushake canke umwigisha w'umukota kivi azoba bishaka nuko ngo azotonda ngo akaronka izo nyigisho umugabo ngo atacaronka ngo ahubwo ngo ico ngo azoronka ngo ko azogihabwa ngo n'umuyobozi wiwe. Nk'abigisha b'abakota kivi tubona yuko harimwo akamwana wa mama canke akarenganyo nk'uko berutse kuba mu zindi ntara nk'iza Cibitoke aho hari bamwe usanga bitaba amaforomasiyo abandi ugasanga bakumiriwe. Kuko nubwo umuntu atanga ico afise ntituzoza kwigisha ibintu tutigeze tukarihizwa ubwenge. Umushikiranganji aherutse kuvuga yuko bagomba bahe akazi ku bandi bigisha 5,000 mwabe 5,000 hazoba harimwo nk'abazotombora bakaja kwigisha uwo mwaka w'indwi nyene. Mbega nabo ko bazotangura akazi izo nyigisho ziza zaraheze bizoca bigenda gute?
abo barimu bagasaba ko ubushikiranganji bw'indero nabo bwo bibuka muri izo nyigisho ku neza y'abanyeshure. Dusozere ano makuru twabateguriye ku gakuru keza ku bakukuruke, abo nabo bakaba batanguye kuronswa udufaranga twabo bemerewe hisunzwe itegeko ribagenga riheruka gushigwa ku gihe mu mpera z'ukwezi kwa ruheshi umwaka. Ivyo vyashikirijwe na Jean Atanazi Hicu Burundi arongoye ikigo kijejwe gutekaniriza kazoza abakukuruke. Hakaba hari kuri wa gatanu mu kiganiro yagiranye n'abamenyesha makuru amenyesha ko bambere baronse utwo dufaranga kuri uyu wa 29 mu Kakaro, akanasaba abakukuruke barenga ibihumbi 2 bataratunganirizwa ko boshikana ibisabwa vyabo muri ico kigo. Tumwumvirize. Itegeko numero 570 agakoni 540 agakoni 1577 yo kuwa 29 ruheshi 2026 rishinga amafaranga umuriyoni umwe 1450 y'amarundi nk'umushahara ntarengwa ufasha guharura pansiyo y'abakukuruke mu kazi ka leta. Itegeko rya kabiri ni itegeko nimero 570 agakoni 540 agakoni ubusa 16 yo kuwa gatatu mu Kakaro umwaka 2026 rishinga amafaranga umuriyoni umwe amafaranga 50 y'amarundi nka pansiyo ntarengwa umukukuruke mu kazi ka leta adashobora kurenza. Mu gushira mu ngiro ayo mategeko yose agenga iduzwa rya pansiyo duhejeje kudondagura, ikigo NPR gihejeje kuyisunga mu guharura no kuriha pansiyo z'abakukuruke bakikukira kuri uyu wa 29 mu Kakaro umwaka wa 2026. Abakukuruke bahembwe ni 11,480. Amafaranga bari guhembwa atampinduka dukoresheje yari kuba umuriyaridi umwe 1,365 amajana 226 n'amafaranga 30. Amafaranga bahembwe hisunzwe impinduka yabaye imiliyaridi 3 imiliyoni 523 amajana 585 n'amafaranga amajana 562. Muca mubona yuko akigoro kabaye akimiliyaridi 2 imiliyoni 158 amajana 359 n'amafaranga amajana 532. ONPR ntiyaronse umushahara wa nyuma w'ukwezi kugira ngo ironke umushahara w'ifatiro mu guharura pansiyo z'abakukuruke 2,213. Babaye barahembwa hisunzwe uko vyahora bigenda mu kurindira ko bazana impapuro zemewe n'amategeko zituma hamenyekana umushahara w'ifatiro. Ni nk'aba bakuri. Hariho abakukuruke batitabiriye akamo twabateye ko kuzana impapuro zemewe nka accreditif kugira ngo turonke umushahara w'ifatiro mu guharura pansiyo yabo. Ari no hagarukiye amakuru mu kintu twabateguriye. Mwakoze mwese mwakurikiranye, bakoze n'abagenzanje bamfashije kuyatorokanya. Mugira amahoro iwanyu naho utaha.